Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristu. Kuri kuvyerekeye ivyo vyo kumva amajwi sinobabesha, suko navuze ngo ndakira umwami Yesu Kristo nk'umukiza nk'umwami wanje ngo vyaciye bihagarara. Oya, kubera deja muri debut jewe mu kwakira Kristo je narinje kwanza nironderera nifitiye ikinogo kindi, kandi ko mvuga ndiko ndarondera mana urinde urihe nukuri nkagutora nguma. Amen. Iyo ni ntahe nabashingiye. Mugabo rero aho sinaciye ntahura ubwo nyene ngo urumva ndafise amajwi agira iki, ivyo nyene numva umenga ni ibintu ntaho bisaniye, kandi numva umenga ivyo onye sinari bise nico ndabivuga ko sinari bwatahure ko ari ijwi rya shetani, sinari bwandakora impwemu imbi imvugiramwo. Donc sinashobora no kubisengera, siniko nabisengera. Mugabo ico nzi nuko ni naco nagire numva nshaka kuvugirako, kandi wowe numva woba witora nawe muri ntahe yanje no guhanuramwo canke nkaguteramwo intege, ni guca uba mwijambo ry'Imana. Amen. Nukuri sindababeshe, igihe navuga mu Mana ndaje kurondera, numvise nshaka kurondera uko noba nzi canke no bamaze kumva dushobora kumva basi hari ijambo ry'Imana. Amen. Je naruguriye Bibiliya, nari ndayifise n'ahantu, nari ndayifise ahantu mu nzu, ntigeze ndayugurura na rimwe. Mugabe kubera iyo decision nari mfashe, iyo ngingo nari mfashe, narumvise ko nukuri reka ndondere. Amen. Nagiye jewe ngenda kurondera iyo Mana, numvise mu rukundo ukuntu kuri surnaturel wowe ushobora kubiba kukundi, mugabo je niko nari nabibayemo. Hama uko naguma nsoma Bibiliya, ariyo nindi ntahe nababwiye ukungene nugurura Bibiliya nkayisoma, umva sinatahura vyinshi kandi urabikuramwo. Amen. Hariyo ama verse, hariyo ibice by'umubiri bya ntatahura ico gihe, mugabo ubunye ndabisomye nkumva ihishurirwa. Amen. Nkaba ndabifisemwo ihishurirwa, mugabo suko udatahura utobikora. Amen. Hari intango ku kintu cose nukuri, nkuko hari umuntu yigeze kuvuga ngo iyo tugicamwa ushobora no kubutazi vitamine uri kurinjiza muri wewe mu kugico camwa, mugabo iyo vitamine irakora mu mubiri wawe umva ubimenya utabimenya. Amen. Urumva ni ijambo ry'Imana ukuguma urifatira no kuri umwanya. Je novuga nturisome gusa, mugabo rondera no kugiga. Amen. Kuko mpwemu yera niyo aba ari umwigisha, ni kubera ashaka ko twiga, ni kubera ashaka yuko tumubaza ibibazo. Mpwemu ngo hasigura iki? Nukuri je ndiko ndabasangiza gutyo kubera ico gihe narinze kwiga sinzi ni ku buntu bw'Imana, numvise noza ndabaza ibibazo. Urumva nagumye ndiko ndasoma mvuga sinashatse kwiga kuja muri Bibiliya kugira nsome igitabo, kuko sinigeze nkunda no gusoma ibitabo. Umva je nagiye kuja muri Bibiliya kubera mvuga nti nshaka kumva kumenya iyo Mana numvise mu rukundo. Amen. Wowe sinzi ngene wamenye Imana, mugabo basi hamuvuga uti jewe nshaka kumenya iyo Mana. Haleluya. Natoyemwo amahoro dufate, canke natoyemwo ushobora no kuvuga natoyemwo provision yangaburiye ingaburira igiriki, mugabo wowe ukumva urafasha ingingo yo kuja mu ijambo ryayo. Amen. Ijambo ryayo n'ubuzima. Haleluya. Kandi ijambo ryayo n'umuco, kuko ntababeshe kuduhagarike kuri ivyo c'umuco, nuko uko narisoma nuko naca numva umenga muri jewe hariko haraka ikintu cafata kike-exposa, cashira habona ko harimo ibinyoma muri jewe, vya bindi ntigeze numva umuntu abimbwira canke iki, kubera n'ingenere naba nakunda kuvyinyegezamwo. Mugabo gusoma ijambo ry'Imana byarantumye nibaza nti naranasenziye ni nta nababwiye, navuga nti Mana ufasha kwibona uko mbona. Amen. Nuko mu gusoma ijambo ry'Imana nabona Imana imvuga ko, kandi ubona umenga nibisaze kuko nta hantu handitse na deje muri Bibiliya, nta hantu handitse gahoza muri Bibiliya, mugabo
je naho haba niko nibaza ko umuntu wese akwiye gusoma Bibiliya nkuko umenga wewe uritoyemo kandi nukuri ubigize n'umutima w'ukuri umutima urondera vy'ukuri uratora amen utoramwo Imana utoramwo wewe apana guca wibaza uti bavugamwo Sara bavugamwo Esther bavugamwo Abraham bavugamwo Mose jewe ndihe bavugamwo na Yesu Kristo urashobora kumuvuga buti none je no kwitora gute nukuri uritora wewe bigire mu kwizera amen wowe urabe ingene mpwemwera atangura wenyene yikorera muri wewe haleluya rero shetani kandi ahana arahaduterera nico gituma niyo bari igitabo ca mbere kigoye gusoma niyo wowe ukunda gusoma ukuri ko kose Bibiliya izogora kuko ucutangura gusinzira nibitero nivyo kuko ngo abo tugwana saba inyama n'amaraso ariko ni mwemu mbi nico gituma nayo majwi yari muhemu mbi je sinariko ngwana n'abantu b'inyama n'amaraso uyaye nayo singorane ni mwemu mbi yari muri jewe yafashe ikibanza urumva ikaba yamposeze ikaba ariyo yandi novuga nti presque ya dicta uko mbaho uko niyumvira urumva mugabo rero kwakira Kristo kuvuga ngo ayo majwi ngo aragenda ngo hama ngo ntanakimusubira kumva oya Kristo ntaza kukuvida aza kukuzuza haleluya ashaka kutwuzuza n'ivyiwe bishasha amen no kuvuga naho ayo majwi mu ntango yabandanyaza kubera tureke nuko ntari nanabisengeye ko sinabisobanukiwe sense ko ari n'ingorane je nabona niko ni jewe nikomeze nkuko nabibabwiye ariko hariyo n'ukuntu haheze umwanya ndiko ndasoma ijambo mugabo nasanze ndiko ndamenya ukukuntu niyumvira je nagiye kurondera mvuga nti Imana mfasha ukukuntu niyumvira jewe nyene si byiza ndagusavye ume kwiyumvira nka wewe amen rero nagiye gutahura kera kubera inyigisho z'abamaze kubihishurirwa yuko koko hariho ayandi majwi kandi biranditswe no muri Bibiliya murashobora no kubisoma muri iketi rya kabiri ry'abikoreni 10 igice ca 4 gushika kuri 5 2 Corinthiens 10 verset 4 gushika kuri 5 rero ucusanga hariyo amaforteresse hariyo raisonnement hariyo sinzi no kivuga mu kirundi no kuri harimo ivyiyumviro bibi urashobora kuvuga ni ivy'umuntu canke hajya vyanditswe mu banyefezo 6 Ephesians 6 aho bavuga ngo abo tugwana saba inyama n'amaraso naho baba bari kubavuga ico kintu kitafadika mugabo wumva ugwana naco wo kumva uri kugwana na wewe mugabo si wowe mugwana unamenya ubwenge umenya kugwana mugabo kanshi tuba victime kanshi none biragoye kugwana nawe wenyene ni hamwe uca wumva nushaka nkatekereza uku niko nzobaho ubuzima bwanje bwose reka bishobotse nje gufata imiti nukuri je iyo nuguruka nkavuga ivyo numva nibaza ko nako nagiye nkaba nijanye kwa muganga bace banshira ku miti nuko yari ibintu nibaza n'ubunye birafise izina mugabo wamenga aho hariho abo birungika kugirira naba bandi nabo nyene kanshi bakigirana nabi je wamenga ni kintu haba autodestruction haba ukwisambura jewe nyene ukwiyambura jewe nyene ukwiyiba urumva hamwe wamenga nkeneye ko cyari gikeneye ko dufatana n'ukuri kugira kize gikore legalement gikore gifise uruhusha mugabo kuva Kristo yinjiye haleluya niwe acaba umwami legal niwe acaza mugabo rero kubera bifata umwanya kugira wowe umenye ibiriko biraba naho mu buryo bw'imhemu n'imhemu mbi imenya ko wahinduye itagifise droit legal itagifise uruhusha yoyo igome bandanya ivuga irabandanya igerageza naho rero nabandanya ndavyumva niyo nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza urumva mugabo hari ukuntu mu buntu bw'Imana umva uciye ufata ijambo nje bamvuga nti ntubigwanisha gusa ngo kuvuga kuba watuye gusa Kristo nk'umwami n'umukiza urabigwanisha n'ijambo haleluya niyaba Kristo umwana w'Imana Imana yonyene yabaye ngaha ku isi mu mubiri amen yarakeneye kumenya ijambo yari yishuye shetani ku ijambo ngo handitse ngo igihe shetani yakora mugerageza mu avuye akiri muri desert mbega gira vyita gute ndibagiye desert mu kirundi mugabo
iyo kugira yaza kumugerageza akamubwira ngo handitse ngo amen, gute twebwe abakristo kandi dukurikira Kristo kandi twigana Kristo amen, dushaka kumera nka Kristo, tutoba dukeneye umva navuga urumva ukungene dukeneye natwe ijambo y'Imana, apana ijambo ry'umuntu akwankoraja ngo ube positif ngo nguce shetani aneshwa n'Imana, aneshwa ni ubushobozi bw'Imana. Ijambo ry'Imana niryo riheza niryo rimena ijambo rya shetani, niryo rimena ubushobozi bwa shetani. Haleluya. Urumva rero naho mvuga ni kwatura Kristo nk'umwami n'umukiza ego arinjiye, mugabo ubu rero tubane nawe by'ukuri, twiyuzuze ivyiyumviro vyiwe. Haleluya. Tube duhinduke mu vyiyumviro vyacu nk'ibyo vyanditse mu Baroma 12, Romains 12 verset 2, 12 igice ca kabiri, ngo tube tugire duhinduke mu vyiyumviro vyacu, tube novuga gute renouveler, kunguka ubwenge bushasha. Amen. Nukuvuga hari ivyo wahora wiyumvira ko ari ukuri ucumenya ko ari kinyoma. Amen. Nivyo wahora wiyumva umenga ntibigira umutwe n'amaguru ucumenya wow. Niyo wasoma cyangwa ukumva ubutumwa akavuga ibintu uko ukumva urabigira bito urikura nabitwenga, ugatangura kwinjira ahantu mpwemu yarakora kwigisha, utangura kuguruka amaso yandi mashasha y'umutima w'impwemu, ukumva nukuri. Amen. Ukamenya nukuri gushasha kubera ubaye mu ijambo, kubera mpwemu yarafitse ijambo riri special kuri wewe, kubera mpwemu yarafitse icyakubwira, afise ukungera kuyagisha nawe. Haleluya. Mugavyo byose bikeneye kwizera, kandi ukwizera gufise ibikogwa. Amen. Apana ukwizera gusa ngo Kristo n'umukiza n'umwami wanje gusa bigahegerera ngaho atana kimukora. Jamni jambo gira ico gikogwa. Haleluya. Kandi unabisenge imbere, usengere imbere yo gusoma, usenge ubishobore, kuko urumva shetani aragutera ugasinzira, kuko wofata telefone cyangwa ugaja muri film, ndabizi ko ucumana nandi masaha 5 cyangwa ukunda gusoma ugasoma ikindi gitabo wogeheza ugafata n'ikindi gishasha, ariko watangura Bibiliya biragoye. Umva aho hose turasema nukuri mfasha ngiye mwijambo nige unyigishe. Amen. Sinsome gusa, sinsimbone indome, ariko numve ubuzima burimo. Amen. Umuco urimo umurikire. Amen. Ubwenge bw'Imana buri muri rijambo. Haleluya. Bube ubwenge bunjamo, sagesse y'Imana ibe sagesse yanje. Amen. Apani y'umuntu umpindure man. Haleluya. Umene kuri unyagishe. Amen. Mwijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ni kete ry'Imana, ni ijwi ry'Imana. Haleluya. Kuko urumva niyo novuga ngo mpwemu yararaza kukuvugisha utafashe umwanya wo kuba mu ijambo ry'Imana, kuko ngo mpwemu yera ngo ntaza yivuga, ntaza kubwira ibintu bitigeze biba mu ijambo ry'Imana, ngo aza ngo ashimagiza ashemeza Yesu Kristo ninde? Ni ijambo ry'Imana. Amen. None tutabaye mu ijambo ry'Imana, tutasomye ijambo ry'Imana, uko vyo bigoye vyose tukavuga ati turabikora, kujya uzi neza ko niyo utobushonje cyangwa utogira iki ukeneye gufungura kugira ugire inguvu ubandanye, niko ukwiriye kumva ko uri determine, kumva yuko ntegerezwa, ukumva ko ntegerezwa kujya kugaburira impwemu yanje. Amen. Ukumva yuko nukuri uranabisengera, kujya dusenga ukwizera kwakorotse, dusengere no gukunda ijambo ry'Imana. Amen. No kurisoma. Je ntabaci nukuri nagiye ku mpande cyane, hariyo ibihe n'ibihe nukuri, hari ibihe numva akariro ko gusoma ijambo ry'Imana ari kose, mugaje n'ibindi bihe numva nukuri kagabanutse, naho ndabisengera. Amen. Nukuri hariyo ubuntu bw'Imana bukora, ubuntu bw'Imana nukuri ni ubwo bushobozi bw'Imana buza bukatsa umuriro mushasha muri twebwe. Amen. Harabaye ubuntu bw'Imana kubera inyota. Iyo Imana ivuze ngo usaba ngo arishugwa, uronde yararonka, udodo yarugururirwa. Amen. Imana ntibesha. Ibonye iyo nyota yawe. Amen. Ibonye uko kugerageza uko kurondera kwawe, nukurira guseruka ko nishaka kuvyikorana wenyene, irashaka ko mubikorana. Amen. Irabigushoboza. Amen. Kandi
c'est un plaisir, iraryoherwa yo kubikugirira. Amen. Urumva ugaca usanga nukuri sinababesha ukungene nisanze ndi passionné y'ico gitabo c'Imana. Nukuri iyo Bibiliya sinobabesha n'ubu ndacafise ingorane gusoma ibindi bitabo. Ndabitangura ndabiheze ndaguma ngerageza ni exercice nukuguma ngerageza mugarike ndabwira na Bibiliya sindayisoma ngo ndayiheze nukuri yose sinobabesha. Ndakunda ndayisoma ngira sinzi vraiment atari hamwe na debukiwe umunsi yose ntegezo ndayisoma nukuri numva sinzi ko navuga ngo ndategerezwa muga numva ari n'uburyohe umva sinabeshe ndiko ndabivuga sikugira nishema ariko ni kubera numva n'ubuntu bw'Imana nshaka gushingira intahe ku muntu nka jewe ntari mbona gusoma na gato urumva ni kugira nawe ndagutera intege ukushobora kuvuga uti gusoma si by'iwanje Bibiliya ho igezweho kumva oya nukuri si ibintu na gato ariko ndagusavye wumve ko ari harimwo umuco w'Imana no muri biranditse ngo ijambo ngo muri iryo jambo hari umuco. Amen. Ngo muri uwo muco hari ubuzima. Amen. Urumva rero ni sinzi ko nabivuga urazi uri ahantu hije utari uri ahantu hari atari umuco uri ahantu hije. Amen. Donc uri ahantu hije nta n'ubuzima buhari ntushobora no harirabura ntubona imbere ntubona inyuma ikintu cyo nyine ushoboye no kubamo ni ikintu kibishe ni ikintu umubabaro n'ivyo uba witanga no kuryoherwa n'ivy'umwanya muto. Urumva uba uri mu kinyoma biroroshe ko uba mu kinyoma urumva kuko ukuri kuba mu muco ukuri kuba mu muco. Amen. Urumva rero iyo tuvuze ngo Kristo ni inzira nukuri n'ubuzima. Amen. Niwe yavyivugiye no kuvuga Kristo ijambo ry'Imana ni inzira dufate Bibiliya nk'inzira y'Imana icamo kugira iduhe tumenye twige kumenya ijambo ryayo twige kumenya ivyiyumviro vyayo twige kumenya kwifisa ijwi twige kumva ko dura ahantu tugaca twumva ijwi ryayo rituyagishije twumve tuko turakomera muko kwizera ko Imana ivuga. Amen.